icangiwe ni kubera twagiye gukira tutwo tugiye kurwana tuti ko biri kose tugwa hajya ikipe rero igumira imbere wawe gushika match ushaka ku munota wa nyuma kugira ngo ushobore kwirengana birekana yuko mu mutwe wari ukomeye twaje turi prêt yuko sifra nyuma itavuze match nzobira hera tugeza kurwana. Jeni yitwa Elvis Hakizimana benshi bantazira Gafyisi niryo zina ryankujije nkabandi coach wa equipe ya basketball yitwa Runani. Gafyisi nagiswe n'umuntu twabana mu banyi w'umunyarwandakazi kubera yabona nkunda gusindira abana biwe nk'abaginzara akaza rero kenshi yamaza kundega muhira avuga ko ndagapyisi kurangira n'inzara bicaye namfata ubwo abantu bose bavuga ati wa mwana we mwana Gafyisi nagapyisi rwose wa Gafyisi byari rifashe kubicaye rimfata kuvuga gushika no munsi kandi naco rintwaye naremenyereye abo mpamagaye irindi shobora no kutimenya ko ari je uze Elvis abantu bose yitwa Elvis mugabo na Gafyisi undi nzi. Gafyisi kwanza nk'abana bose b'abahungu canke n'abakobwa bamwe barabigira yatangwa kera football kujya kwa bandi bahungu bose bakiri batoya ikintu ca mbere bana n'umupira uteresha amaguru ico gihe ndazi yuko ntivyari ibintu uvuti ni niveau hejuru mu nyene vy'abana bakiri umupira w'imbangano nyene twakira n'abandi bagenzi tukaja ahantu hajya mu Nyakabiga bita ku Camusare tukakina n'abahungu bo mu quartier canke abo mu Nyakabiga urumva aho hantu hagabuye Jabe na Nyakabiga rimwe na rimwe twaze kuri ya basket Runani rero jogira entraînement turabana tukakina football kwisima nashobora dutwaye mugabo en même temps ukina football kuri ya basket mugabo hari nahantu ubona abandi bintu ko barakora rero byarashika ugatora umupira ugatera muri hano ugashaka ibyo ndebe ko baragira ukatura vyiga buhoro buhoro amasanga nyene biko biranzamwo n'umwana wese wo mwije abana benshi bo mwije barazi basket sanga uyu mukino nanguye kuwukina buhoro buhoro ko nyene n'agatenisi gatoya ugapira nawe ukaba akabangana mugabo ushobora kudunda ugatera indani rero mu nyuma ko umuntu agenda arakura niko agenda arabona abandi ngene babikora shaka kuba mbere nk'abandi nabona imbere yiwanje niho rero umunsi umwe baje kurondera abana mu quartier kugira ngo bagire encadrement des jeunes en vacances ndentega equipe y'abana mu Ijabe turakina turabana ba mbere ico gihe mugabo nyene style na football yari ku ruhande nyene ko murabikina byose bibiri ubundi munsi rero hacaza igihe yari 2000 mengo ni mani 2001 niyo haza coach Kagabo aho aje kurondera abana bakina mu Runani B ndavuga ni chance ndonse yo gukina mu Runani B muri equipe nk'iyi ndiyandikisha mu bandi twara abana benshi cyane abana bashanga 50 umva mwijabe ni quartier ya basket umva rero ubonye abana b'abasore bose kwamagara ngo umva ashaka gukina basket ashaka kuja muri equipe naziyandikisha umva abantu baje nyine bangana hama mu nyuma aragira selection avuga bati nitwo bafata mwese na equipe igira abantu bashaka 50 na gestion tugora ati mbwo turatoramo bakeya bashobora kubandanya na equipe no rero nagiye mu batowe kubera yaraturanye tugira ntwe nyine tumeze avuga ati aba mbona menga ni beza barazi gukina umupira reka ngoma nabo cyane rero hotni muri iyo equipe mugabo nyine ko munari umwana sinari mu batitire no vuga umugabo ugenderako mugabo nari muri equipe mwaka wa mbere nari umukinyi asanzwe yabaye yambara amayo rimwe na rimwe cyangwa nkambara amayo sinjire mu kibuga cyangwa sinda yambara ikahemo mugabo ko mabo twakina bari bakuze bansumba mu nyuma baca muri mu migwi ya première division bamwe baje mu equipe atandukanye abandi baduga mu Runani rero nace ndonga chance yo kubandanya muri B mugabo ndi cette fois-ci umwe mu amayirema akomeye mu mugwi hama uyu mwaka bigenda neza ndigenza neza ndaronka na prix ya meilleur joueur rero mu coach wa première division grand frère wa Aaron yashima akavuga ati il faut qu'on intègre la première équipe acarashiramo aramamagara ndagira entraînement kuya nyene wanatangiye muri B ndumukinya asanzwe mutoya le président de l'équipe mugabo akama ma chance rimwe na rimwe avec un rôle spécifique amahoro ya coach William yari winjira ugira ibihama
donc iyo role yampa niyo nakora agaca nsohora. Mugabo la deuxième année muri 2005 ho nari mieux vraiment narakina umupira nkavuga ni quand même ndafite icyo ndikunda tanga ndikunda contribuer muri equipe. Rero partie yo ngano naciye ntangura kuza ndaduga sauf que nacimba haranti gatoya na blessure nagize hama ndamara imyaka nako ndakina mugabo kubera gukunda basket kubera gukunda umugwi ndakora cyane condition physique kugira ngo jeune wanje isubire gukomera ndasubira gukina ikintu cya mbere novuga iyo myaka yose kugira ngo ushobore gushika kumara iyo myaka yose nkina ngira ngo murabiswe bigoye vya sport ni discipline vraiment yego niyo ntaba haranti na blessure noze kurenza plus de 20 nkina kubera après nkize kubera nahagaritse kora amagara nyene mugabo narumva kumeye ngo no bandanya amavi andekuye umujordani wanje mu Burundi no Dynamo yitwa Kidudume n'umuntu na nafana bon nari umunyarunani bien sûr mugabo n'umuntu kejeme ukuntu yakina vraiment ukuntu yakina yarafise jeu iri nziza cyane vraiment esthétique ubuntu nyene basket ni ryoshe na wabona umenga ari en avance par rapport y'abandi kuri jeu yakina mugabo abantu nyene nabona yuko ari nk'aba grand frère no kurikira bari ba midu abo bafani nyene bari nk'aba grand frère mu quartier baganete ba Blaise ya abo nyene no nakurikirana kwera nibo nabona misi yose bari aba grand frère mu quartier urumva nategereza kumera nkabo kandi barabimfashijemo baranyakire nk'umu petit frère wabo baranyereka inzira nta n'umuyankarira ngo ashire hasi ko avuga ati uyu mwana je kudutwara ikibazo cyaje kugira iki baramfata ukuboko mu bintu byose bikenewe bakambwira. Match yanje ya mbere muri A yari contre Dynamo nyene bakina na Dynamo kuri Toyota ndavyibuka ndibuka ni twari twambaye n'ifoto na Gafyisi nta pression nari mfise kubera umwana nta pression agira ntubona manje ahari ni akujya ko umwana adatsinye imodoka cyangwa atsinye igikoko donc nabona umenga donc on va jouer on va gagner mugabo nabona ati shira mukibwa nikinire bana ni ivyo mugabo apo ugendo rakura ugendo urabona manje bigashira gushira ko pression donc ico gihe nibaza ko nari meze neza vraiment haro match twakinye hari yanye kuri Toyota umungu yitwa Innocent Ginobili yakutije 3 points y'abana à la dernière seconde niko novuga kiratera n'ibibazo byinshi araba impari imari twari tuvuye kure vraiment tuvuye kure kandi urumva yuko match usina kuri dernière seconde ni kuvuga ko decision yabaye kuri ya action donc iyo niyo novuga nti yaratu ntivyari vyoroshe mwa bari izindi match usanga zirahari twa difference de 2 de 3 nyene cyangwa ugasanga ni mugize ntuzenya muri football utaromontada ugasanga ugize hold up match mwakusa difference nya 15 ya 20 mugabo ugasanga maritsinze ku munota wa nyuma zirahari vraiment mugabo sino kwibuka mugabo yo Ginobili yarakoze uri mu kucurani ufite obligation ya resultat tegeza gutsinda rero kugira ngo wemere ko umu coach ifo yuko uri sure ko iyo ntuzenyo yakiriye pression iva hejuru ku bantu baba abatwara umugwi bagushira bakwizeye ntubukene kwamara amaza aba membre sympathisant bo ku ruhande cyo kimwe abafana cyo kimwe bagaca kugira ati ufise n'abakinyi nico kimwe kwera nabantu bose bashikene gutsinda donc kujera ivyo bintu byose ikintu coroshe je ntivyanyorohere bwana nagiye murarinda ruzi nawe coach murarinda ruzi yuko ivyo bintu byose bitegeza kuzongwako ndabatereka ndavyakira nta kibazo iyo confiance bangiriye sinzobamara amazi kwa je mukiyo nanga ndakudeseva abantu indwi ya nyuma ya September je ntiyanyoroheye kubera mu jeune coach yarazibishije nzo idasanzwe na pression iri hejuru je rero ndi umuntu wa mbere yaronse ama message sindi ko muri waronse ama message n'amapere asumbya je sinibaza wari kuraba akaja muri abantu zenya aba operateur bacu ba telefone akavuga ati murarese amapere menshi n'ama message nibaza ko usanga ari Gafyisi naragize pression imwe huwe hejuru sishaka kwibagira vendredi wana equipe turi imbere 3-1 abantu bose bari kesiganye d'avance vyaheze urani ngo atwaye igikombe tuja kuri match muri yo ntuzenya tubona tuminga birashoboka turatsindwa ubwo ndi birashoboka abantu bashaka gukubitwa 5e match non 6e match ya vendredi harabaye ikintu ama video shobora kuyasubiramo harabaye ikintu kuri terrain abaye ikintu bishoboka
ba Dynamo bararirimbye ndirimbo twaguta ndayibagiye oya sinogenda nashimye narahagaze ndatemereza amaso nazungurusha bityo département yose je dis bien sauf abafana b'Urunani ikora imijya ndirimbo ku mamashi mu bisanzwe ambiance nkiraryoshe umva ko stade yose muri ambiance n'ibintu biryoshe ngo ariko tsindwa n'ikindi kintu iyo game rero two turayitsindwa nabani urunugwanko canke nibiki sinumva yuko kora party ya Dynamo turazana bicara abafana ba fana bora turazana bicara ngabo ndarumva stade yose ikora ririmba jewe ndi hajya mpagaze nka coach narahagaze ndazungura ndaramaso tumvise ikora jugumira tabagata bati kwa undi sense kuno ningwa kwa guki turafise abakunzi bacu c'est vrai ngo turafise n'abazi benshi tabati siratuguye ko harabaye échange dasanzwe entre abakina twebwe staff nabwo ndi samedi tuganira imbere ko tugira ibintu byose umuntu wese asore ikintu kiri ku mutima turaganira ibintu tuba kumenga tugiye kugwana nyene mugabo no kuganira urana kumengo hari akantu gatoya kagabanutse meyo natwe uvelemo kugira ngo tumotive abahungu bacu tugende gukina tugende kugwana hama bien sûr n'abafana bamwe baraye bagize ubwoba hari n'abataje kora mamashi bacanyuma plutôt bataje kwirava babona tumenga ati ibintu byaheze Dynamo yitwaye mugabo twebwe twasikiye twizera muri twe bonyine turabishoboye hajya rero match yeze bavuze kudu sifre numva na match kuvuga itangura twagiye gutsinda iminota 2 ya nyuma 3 minutes ya nyuma icangiye ni ko twagiye gukira tutwo tugiye kugwana tuti ko biri kose tugwa hajya ikipe rero igumira imbere wawe gushika match ushaka ku munota wa nyuma kugira ngo ushobore kwirengana birekana yuko mu mutwe wari ukomeye twaje turi prêt yuko sifre ya nyuma itavuze match nzobirahera tugeza kugwana yewe naganye le match de le game 7 cyane uvumengo sacrifice yose twakoze akazi kose twakoze pression yose je naronse ko nari umugani wa baraho nari lo mabate kubera numva kumenga equipe ni jewe ndayishe ijya game ya nyuma iheze ijya kudusa free iheze n'abacu bako nduhutse ndabaniho byabaye ma première saison on a gagné le championnat on a gagné les playoffs on est qualifié pour Rotubal donc ico namba natumwe ndagishikanye malgré ibintu byinshi naciyemo mu misi yanyu turi bon dufite equipe nziza abo twari dufite muri saison bangahe meme n'abanyamahanga bajya isangirema yayo na les nationaux ni 7 ushira ko n'abanyamahanga 5 donc mo twari dufite aro batatu twashimiye kugumana n'abandi babiri biyongerako bitwereka yuko dufite equipe nziza turavye ama post rero nkibaza yuko cyambere na mbere objectif no kwikarifya muri L16 ico naco tugiye dufite mu mutwe kandi twariteguye neza twaramforsheje bibone vya staff technique hari umuntu uzenya yaje umukoca akomeye muri Afrika dukorana kugira ngo turabe yuko equipe twiteze imbere gashaka kundi ntambwe rero no kugeza abakunzi ba basket Runani cyane yuko tugeriye kugira basket yacu c'est pas dit que twe abantu uzenya turi meilleur nk'abari hariya parce que n'amakipe ari na yambere iwabo kandi nyine yaro Christian ibisigo ko turi meilleur kubasumbye ngo twe tuzokina basket iwacu tureze kuba meilleur sur le terrain hamwe no kuri ensemble de la compétition, de qualification.